musha ibyanja bigira bisha Yesu niwe gaheta ndahiriwe yampinduye musha ibyanja bigira bisha Yesu niwe gaheta ndahiriwe yampinduye musha ibyanja bigira bisha Yesu niwe gaheta ndahiriwe. Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV turamukije mwese mu izina rya Yesu Kristo twibaza ko mugowe neza aho muherereye ni Alida igira neza kuri micro turi kumwe rero no munsi n'abantu benshi baserukiye Imani Choir yo mu Carama imbere yuko rero dutangura ikiganiro nyezina reka ndabahe akanya umwe wese abidondore anatubwira nico asanzwe ajejwe muri uwo mugwi. Nitwa Ntinyuka Justin nkaba ndumurongozi wa Imani Choir. Turagushimiye cyane Justin Hamanda. Nitwa Jamari Ngendahayo nkaba ndumuririmbyi w'umuride wa Imani Choir. Nanje nitwa Aaron Bigirimana ego muri Imani Choir nanje sanzwe ndumuririmbyi nkongera nkaba n'umuderi muri Imani Choir ego. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina reka tubanze dusabe umurongozi wa Imani Choir atubwire muri make Imani Choir yatanguye ryari Imani Choir atubwire kahise ka Imani Choir atubwire naho bageze ubu. Imani Choir ni chorale ikukira ishengero rya Methodiste Libre Paroisse Caramagahahe. Ni paroisse yavyawe n'indi paroisse yitwa Paroisse Kinama. Hanyuma itangura mu mwaka wa 2011 hanyuma imaze gutangura niho na chorale yacitangura itwagwa mu gisata c'ugwaruka mugabo igakora ibikorwa bibiri igikorwa cyo guhimbaza no gutazira ariko kandi no kuririmba indirimbo zivuga ubutumwa. Yego turagushimiye cyane. Ubu rero Imani Choir ahigeze kuva mu 2011 imaze gukora iki mu bijanye n'umuziki? Turamaze gukora ibikorwa bitandukanye cyane cyane ibikorane ama event matandukanye ama concert hariya twakorana n'abandi n'andi twakorana twenyene ariko turashima Imana ko byagenda neza gose kiza kuri nose n'ubu turacabandanya turaro tuzoba dukora n'ibindi n'inyuma ya mbega Aroni umugwi wa Imani Choir urimwe abantu bangahe? Umugwi wa Imani Choir urimwe abantu barenga 70 umva ko ni chorale mu bisanzwe ikwiye ni mass ikwiye mu bisanzwe niyo bahagaze imbere urabona ko ari chorale nyene yuzura ego. Umurongozi wa Imani Choir aratubwiye ko maze gukorerwa bitari bike harimo n'ama concert mbega abantu 70 bose hamwe bigenda gute kugira ngo mushobe gushira iciyumviro hamwe mwese usange ntimuri ko murakubitana navuga gute ntazibana zidakozanya ko amahembe niko abarundi bavuga mbega intambamye zo gukorera hamwe n'abantu nk'abo bose mukunda guhura nazo cyane nizi ubusanzwe intambamye zibura ariko ikiza kuduhuza twese nuko tubikora mu mpemu umva nta bintu byo mu mubiri bibamwo iyo tushatse gukora igikorwa biroroha cyane kuko usanga tubikora twese tuvyumvikana ntihabura intambamye ko agiye usanga umwe yazanye ibibazo vyiwe ugasanga biteme ibibazo vyiwe asanga umenga baramukumiriye ariko uko tuba turi mu mpemu twese tukabikora mu mpemu agiye usanga tugenda turatahuzanya ugasanga n'umuntu atavyumva ivyo tuba tugira dukora kagirane akabitahura gasanga byose biragenze neza. Ego Jean-Marie nk'umurida muri Imani Choir iyo uzanye nk'indirimbo wanditse cyangwa undi muntu akayizana ugasanga ntihuriranye n'igicapo musanzwe mufise muri chorale kubijanye no kwandika indirimbo ugasanga ntibayakiriye neza bikugendera gute? Ni kuvuga yuko muri industry y'umuziki tuba turi hamwe twese donc iyo nk'umuntu azanye indirimbo par exemple ugasanga iyo ndirimbo igicapo cyayo ntibihwanye neza n'ibyo tugomba cyane ntibihwanye neza nivuga butumwa muri uwo mwanya turakorana tukaja hamwe twese tugahanahana ivyumviro hama tukamodifia tumaze kumodifia
tugatanga ikindi cyumviro dufatiye ku cyumviro ciwe hama mu nyuma tugasohora ikintu ciza kandi kimeze neza nuko murakoze. Mbega hoba hariho abantu muri Imani Choir bajejwe gusansura indirimbo bakavuga ati izi ndirimbo dushaka indirimbo zimeze gutya, umuntu yanditse indirimbo akayizana bakabanza bakayiga ko bakaraba, uwo mugura hari? Ego cyane, umugura hari surtout nk'umugwa wa leader uza gusanga twese turabanditse ibindirimbo. Rero uza gusanga kandi donc turi hamwe turiyumvanamo twese mu kujya kwiyumvanamo rero turashigikirana uza gusanga rimwe na rimwe ataciyumvira umuntu azanye kiri andehoro ya societe yiwacu kenshi na kenshi izo ntambanye vraiment ntitukunda kuzironka kuko uza gusanga duhuje ivyumviro ko dusenyera ku mugozi umwe. Murakoze. Mbega murongozi wa Imani Choir, muri iyi minsi turimwo hari igikorwa mu bikorwa byinshi maze gukora, hari ibikorwa bishasha mwa muri ko murategura kuzoshikiriza abantu? Ego cyane, muri no minsi vuba cyane tuko turategura evenema yagutse ijanye no gushira ku mugaragaro indirimbo ya mbere igomba gutangurira album tuko turakora muri iki gihe, inayo vuba cyane itariki 12 kuri uyu w'Imana tuzoyishira habona kandi twifuza ko bizogenda neza cyane gose. Turanabahaye nikaze namwebwe muze muhari. Murakoze. Gospel TV nibaze ko bavyumvise bazokwitaba ako kamo bateye. Mbega iyo concert yitwa gute, mwayitiriye iki? Iyo lancement iyo ndirimbo yitwa gute? Iyo lancement twayitiriye ubuzima bushasha. Ubuzima bushasha ni iyo ndirimbo nyene yitwa uko twifuza kitangura iyo album yose yitwa ubuzima bushasha kandi iri nk'amajambo nyene ajanye no kwereka abantu ingene Yesu Kristo yaduhaye ubuzima bushasha kandi tukabugenderamo kugeza ku kino gihe, kandi twipfuriza ko abantu bose babamwo nabagwe muri nko mukabubamwo komsa ibintu bagoma bigenda neza mu mwami. Mbega Aaron, iyo album muri ko murategura irimo indirimbo zingaye kugeza ubu? Ubuye yisanye ndiko ndakubwira turafise indirimbo zishika kuri 5 muri studio Mugabo. Yimaze kugaragara ni yimwe tugomba gushira ahabona, izo zindi zine ziriho umva ko usanzwe no kumenyesha abantu igikorwa nyezina ko cyagize nte ko cyatanguye gitanguye tugiseruye kugira ngo nivyo kurikira nabantu bamenyereza ko twamaze kugirane ko twamaze gutangura igikorwa. Kubera iki muri izo ndirimbo zitanu zose ga Jean-Marie mwahisemwo kuyita iyo mwahisemwo kuyitirira yimwe yonyene? Ni kuvuga yuko ubuzima bushasha donc Yesu Kristo amaze kuza kwisi yatanze ubuzima bushasha, bisigura ko tugomba dusensibilize bwa buzima ko hari abantu batazi ko ubuzima bushasha bagize gute bwatanzwe. Echa twiyumvira twisunze ico gicapo cyo twiyumvira ko iyo ndirimbo ya mbere twoyihitamo nk'ubuzima bushasha Kristo yakoze kuri twebwe, ibindi byose bizo biraza bizokuyuhira ko ico Kristo yagize gute yakoze ku musaraba. Murakoze. Mbega iyo concert izoba ryari? Izoba kuri uyu w'Imana gerekezo ya 12 kwezi kw'icenda, azoba ari ku masaha ya saa 9 kugeza saa 12 z'umugoroba. Ego. Ubuzima bushasha ni indirimbo imwe bitiriye bazoshira habona ku wa Mungu abagize Imani Choir. Ndabasabe gato imbere yuko abantu bazoza kuyumviriza, imbere yuko babanze mubahe novuga avangu gato ikambere babe barumviriza mu gihe bazohashika bamaze kumva ingene bimeze. Mwodufasha mukadusanga katubahonje gatoyi. Yaminduye musha ibyanja bigira bisha, Yesu niwe gaheta ndahiriwe. Yaminduye musha ibyanja bigira bisha, Yesu niwe gaheta ndahiriwe. Yaminduye musha ibyanja bigira bisha, Yesu niwe gaheta ndahiriwe. Murakoze cyane, ariko reka mbaze umurongozi rero, mbega niyihe ntumbero nyamukuru ya kino giteramo? Intumbero nyamukuru niyo kugaragaza ibikorwa bya Imani Choir, ingabire ziri mu Imani Choir,
hanyuma ariko kandi kugira ngo twagure ubwami bw'Imana mu buryo bwo guhimbaza no gutazira Imana. Mu Burundi tumenyereye umuziki wa gipagani ari ukunzwe cyane kandi ugwiriye, ariko nako tugomba kuzuza ubutaka bw'u Burundi, ubutaka bw'isi yose hakwiragizwe ko indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana za Imani Choir, aho turirimba iz'abandi zivuye hanze, abo hanze nabo baririmbe izi wacu zo guhimbaza no gutazira Imana zivuye muri Imani Choir. Aaron, ni iki mwiteze nyuma ya kino giteramo? Mu bisanzwe turashaka kubona ihinduka ry'ubuzima bwa Imani Choir, ukuntu usanga benshi bateye imbere, natwe turashaka ko inyuma yibi natwe tuzohaho tuzoba turi hose tuzobona ikintu gishasha kibaye muri Imani Choir. Tumenyereye kumva abandi ingene bavuga ubutumwa bakatera imbere mu buzima bw'impwemu. Bisanzwe natwe ndio dushaka kwikubamwo, dushaka kuva mu kamenyero k'Imana, ubundi dukora ibintu bigaragara kugira ngo n'Imana nayo igira ikigizene ikigira ikihinduriye iyi korale yacu ya Imani Choir. Yego, turabashimiye cyane, ariko imbere ko dusozera ikiganiro kadusabe Jean-Marie agira akajambo ashikirije abakunzi ba Burundi Gospel TV, agira ico ababwiye na cyane kubijanye na Imani Choir, aho bashobora kuzokura izo ndirimbo zabo zanyu za Imani Choir, aho bashobora kuzozikura, agire n'ikindi kintu ashikirije abakunzi bacu n'abakunzi ba Imani Choir ndetse na Église Méthodiste Libre yose ku izina rya korali. Hama abakunzi ba Burundi Gospel TV turabashimiye cyane, mukomeze kugira subscribe kandi mukomeze kupartage ibintu byacu kugira ngo bigere kure n'ibintu bya TV yanyu. Hama abaturondera mwadusanga kuri Instagram turiko ni Imani Choir Methodiste Libre Carama Gahahe. Hama ahandi ni kuri Facebook, kuri page yacu ya Facebook Imani Choir urayisangako, no kuri YouTube mwadusangako ibikorwa byacu biriko, ariko cyane ku munsi wa Mungu akantu mukumve neza. Donc ku munsi wa Mungu sambiri umuntu wese vraiment umuntu wese duhurire kuri YouTube murabe igikorwa cyacu cyambere kandi kizoba kimeze neza cyane. Ndazi aho muri vraiment muzoryoherwa, abatazoronka uburyo bari kure mutazoronka ngene mushika mu Carama Gahahe, reka duhurire kuri YouTube ku munsi wa Mungu murabe ibikorwa byacu. Imana ibahezagire, turabakunda cyane. Uvuze sambiri, ni sambiri z'agatondo canke sambiri z'ijoro? Okay, reka tukamodifie gato, ni sambiri zo kumugoroba. Donc sambiri zo kumugoroba umuntu wese areka dukurikirana, umuntu wese karatwumva, s'il vous plaît vraiment ugerageze uje kuri YouTube uwandike Imani Choir Methodiste Libre Carama Gahahe cyangwa Imani Choir, uzobona ko indirimbo nshasha uzoba umuntu wa mbere, ugire s'abonner, ugire subscribe n'ibindi bitandukanye kugira ngo uzozura ama video yacu ya mbere, umuntu wacu wa mbere kuzoronka ibikorwa byacu byiza kandi biryoshe. Imana ibahezagire. Turabashimiye cyane barongozi ba Imani Choir, namwe bwe mwese mwaserukiye korali ku bw'igikorwa muri ko murategura. Yego cyane turabashimiye. Bakunzi ba Burundi Gospel TV, nize neza ko mwumvise buno butumire ni kuwa Mungu, aho bukera kuyu wa Mungu nyine wiyindwi mwese duhurire mu Carama Gahahe canke se kuri YouTube isaha 2 z'ijoro nkuko yagiye kubitumenyesha. Niyo ndirimbo yabo izoba iri, ariko ndabatumirira kuza. Hama mwe muragira subscribe, s'abonner mu gifaransa canke na like, email hamwe na commentaire mukurindira iyo ndirimbo, haba kuri page ya Burundi Gospel TV, haba no kuri page za Imani Choir. Turabashimiye cyane, turabakunda cyane, mubandanye mugubwa neza. Imana ibahezagire, ibahe n'amamega menshi.